Eka mbakengurukira inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakure abahereye mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe muhereye mu gihugu cacu cyiza c'Uburundi makomine agiye atandukanye, turi ku igenekerezo rya 25 ndamukiza na 24 tukaba tugarukanye amakuru atosoba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cyane nkawe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe dende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru aba trendinga ijya nino n'ahandi wayumviriza usibye aho nyine mugabo tukajya tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Amakuru amaze iminsi avugwa nga mu gihugu c'Uburundi n'amakuru akomeye cyane ari gutrendinga nga mu gihugu c'Uburundi ndetse no kwisi muri rusange, aho isi yose yikanze. Igihugu c'Uburundi hari kuvugwamo amakuru agiye akomeye cyane mugabo y'ibijyanye n'imipanga n'imihoro ngiri kuba yatangwa kuri miryango imwe n'imwe. Amakuru yasohotse kuri iyo mipanga, ese amakuru ahari mu vy'ukuri nga mu gihugu c'Uburundi yahe amakuru yavuye mu masoko yacu y'ibanga niyo tuje kukugezaho. Si ivi vyonyine turaza no kubwira ibiturika byabereye mu gisagara ca Bujumbura, ese ivyo bisaso byatezwe nande ni bande babifitemo uruhare, leta yo iratanga ayahe makuru, leta mvyeyi murabizi ivyayo mugabo. Ibyo byose turabikugezaho muri aya makuru. Si ivi vyonyine tubafitiye amakuru menshi muraza kumva, dore ko turanyarukira no mu seruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Murabizi ko iminsi iheze ari myinshi cyane mugabo Uburundi bugwana ku gisirikare ca FARDC ca Kongo, bugwana kuri Tshisekedi mu ntambara bahanganyemo n'umuhari wa M23. Amakuru yasohotse nayahe kuri imigwano, ese bimeze bite? Imibano hagati y'ibi bihugu bibiri, igihugu c'Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda byifashe bite? Nayahe makuru yasohotse, nayahe makuru ari kuvugwa? Byose uravyumva muri aya makuru. Na makuru menshi rero tubazaniye mugabo kuri agatebe ubane natwe muri aya makuru. Mbibutsa ko kandi amakuru yacu yibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, aho tuba turebera hamwe amakuru yagiye asohoka ari update, ari breaking news n'ahandi wayasanga usibye aha honyine. Munyemere rero twatangira n'ibyaya makuru adusesekayeho muri aka kamwanya, tugahera kuri aya makuru ari kuvugwa. Biri kuvugwa ko rero ahangaha i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi habaye iturika ry'ibisasu ngo bigera kuri 3. Iri turika bikavugwa yuko ryabaye mu ijoro ryahise mugabo, ariko bikaba bitaramenyekana neza abateze ibi bisasu nicyo bari bagamije. Mu gihugu c'u Burundi hamaze iminsi havuga umutekano mukeya, nubwo leta mvyeyi iyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanyije ubutegetsi bahakana iby'umutekano muke ubogamiye nga mu gihugu c'u Burundi, ubagamiye abene gihugu uhora uvugwa n'imiryango mpuzamakungu igiye itandukanye, nubwo leta mvyeyi igenda ibihakana. Ariko ibimenyetso bimaze kuba byinshi mugabo bigenda bigaragaza ko igihugu c'u Burundi kibasiwe n'umutekano mukeya nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo bakomeza kugenda ababihakana. Mu ijoro ryashize nibwo hamenyekanye ko habaye iturika ry'ibisasu bibiri, nubwo amakuru yasohotse kuri ibi bisasu ari makeya yagiye amenyekana mugabo. Ariko nkuko dusanzwe dukurikirana buri kantu ku kandi, nkuko twiyemeje kandi kujya tubagezaho amakuru y'ukuri kandi abavugwa nga mu gihugu c'u Burundi, nuko iryo turika mu by'ukuri hatabashe kumenya neza ababigizemo uruhare mu kuba ibyo bisasu byaturika. Ariko amakuru akomeye cyane nuko mugabo haturikije abagabo babiri, bikavuga ko n'abakenyezi babiri babiburiyemo ubuzima. Ubwo ni 4, nubwo leta mvyeyi n'igipolisi cyabigize ibanga kikavuga yuko ngo nababashije kuba bagwa muri iyi turika, muri iri turika ryabayeho. Leta mvyeyi ikabihakana ivy'aya makuru, ikavuga yuko ngo nabaguye muri iyi migwano. Ariko rigiteka ihora ivuguruzwanya n'iyi leta mvyeyi. Rigiteka rero ikaba yatangaje amakuru akomeye cyane
cyane, bikavugwa yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuba haba umutekano mukeya kandi bitazwi neza abavyihishe inyuma. Nubwo hari andi makuru avuga yuko mugabo General Major Evariste Ndayishimiye ashigikiwe n'abantu bake ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikavugwa yuko rero abo batamushyigikiye aribo batari bamenyekana neza, nubwo hagenda hahwihwiswa amakuru akomeye cyane yuko abatamushigikiye, abatari inyuma y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bari no mu butegetsi bwiwe abamugwanya. Nubwo nta makuru yagihamya neza ahari mugabo, ariko amakuru nanone araza avuga yuko iri turika rero riba byagizwemo uruhare n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni amakuru turakomeza kugenda dukusanya mugabo tukamenya neza ababigizemo uruhare, tugatoza n'amakuru neza aho byabereye ndetse n'amakuru ari kugenda avugwa. Mugabo leta mvyeyi ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi byihanangirijwe bikomeye cyane, bivugwa yuko ngo byabujijwe gutangaza amakuru kuri ibi biturika ndetse mu gihe hatari hamenyekana ababyishe inyuma. Gusa leta yijeje abaturage ndetse n'abene igihugu bagiye batandukanye baherereye ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure ko haraza kumenyekana neza abaturikije ibi saso, ari nabwo bamwe na bamwe mu bitangazamakuru ndetse n'imbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye zirahabwa uburenganzira bwo kuba batangaza amakuru y'ibanga. Ari nako muraza kubyumva mu makuru yacu ari buze ibijyanye n'ibi biturika. Iri turika ryabaye mu ijoro ryahise mugabo, ariko natwe nicyo tubereye hano, turakomeza kugenda dukurikirana ivy'iri turika ndetse tunatoze ivyayo makuru. Gusa amakuru biri kuvugwa ko mugabo ari amakuru akomeye cyane, biri kuvuga ko hari inzego zimwe na zimwe z'igisoda cy'u Burundi zibyihishe inyuma. Ni amakuru akomeje kugenda acangana, ariko turagenda tubibazanira nk'uko bisanzwe, naho honyine wasanga amakuru utasanga ahandi. Munyemerere iyi nkuru duse n'abayisubikiye ahangaha, turayigarukaho mu biganiro ndetse n'amakuru yacu ari buze mu kanya kari buze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Munyemerere twihuse cyane tujye ngaha. Biri kuvuga ko ishamba rya Kibira byakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi cyegeranya ibikoresho n'ibigwanisho bya gisirikare, ubona ko mugabo gisa naho cyiteguye intambara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko igihugu cy'u Rwanda kitabanye neza n'igihugu cy'u Burundi, bikavugwa yuko ingabo z'umutwe wa FDLR zahungiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ziva muri Kongo zerekera ngaha mu gihugu cy'u Burundi gufatira imyimenyerezo ikomeye cyane ngaha mu ishamba kimeza rya Kibirani. Ibyo byabaye nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye atangaje ku mugaragaro ko agiye kugira uruhare rukomeye cyane mu guhereka no gutembagaza leta y'u Rwanda iyobowe na nyiricubahiro Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yabitangaje igihe igihugu cy'u Rwanda kitamenye neza na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Burundi cyerekanye ubufatanye bukomeye cyane mu bya gisirikare n'igihugu cya Kongo mu kurwanya umubare wa M23. Kandi leta mvyeyi n'igihugu cy'u Burundi gishinja iki gihugu cy'u Rwanda kuba giterera inkunga zigiye zikomeye umuhari wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23. Bakavuga yuko umutekano mukeya uri mu gihugu cy'u Burundi uri gutegwa na leta y'u Rwanda, ariko ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana bwivuye inyuma ivyayo makuru, bukavugwa yuko ari uguharabikwa gukomeye cyane ubutegetsi bw'u Burundi bufatanyijemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Aya makuru akomeje gutrendinga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikavugwa yuko abasirikari begerejwe bikomeye cyane umupaka uhuza ibi bihugu byombi mugabo, dore ko ibihugu byombi birebana ayingwe kandi ibisirikare byombi bihuza ibi bihugu bikaba biri kuvuga yuko umwanya ku mwanya byagwana mugabo. Ni amakuru akomeje kugenda avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'amakuru akomeje kugenda asakara ngaha mu ishamba rya Kibira. Bikaba biri kuvuga ko rero umutwe wa FDLR utangiye kwivanga n'igisirikare cy'u Burundi mu kugira batembagaze ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabitangaje ku mugaragaro ko azagira uruhare rukomeye cyane agatembagaza ubutegetsi buriho bw'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere twihuse cyane iri shamba rya Kibira biri kubera mu iri shamba kimeza rya Kibira nabyo turakomeza kugenda tubikurikirana ari nako tugenda tubagezaho amakuru agenda asohoka. Gusa icyo wamenya mbere yuko mva kuri iyi nkuru nuko abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bigiye bikomakomeye, imbunda zikomeye, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bipamye bikomeye cyane bagaragaza yuko biteguye intambara. Ese intambara yabigiye gutangura ngaha impande y'igihugu cy'u Rwanda bimeze bite, byifashe bite? Ibi byose turabikurikira mu makuru ari butambuke, ari nako amenyesha amakuru bacu bakomeje kwegeranya ivy'aya makuru bashaka n'ubutegetsi bw'u Burundi bahagarariye n'igisirikare cy'u Burundi abasoda bakadutangariza ivy'aya makuru ndetse n'ibiri kuvugwa ngaha batubwire ukuri guhari. Urumva ko tubafitiye amakuru menshi, amakuru yacu nakagaruka. Munyemerere twihuse cyane mugabo tujye ku makuru ababaje biri kuvugwa yuko igihugu cy'u Burundi hamaze iminsi mugabo havugwa amakuru y'imipanga ngo imihoro iri gutangwa kuri bamwe na bamwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikavugwa yuko rero mugabo ngo imiryango imwe n'imwe iri kuba yahabwa imipanga. Abatari bakeya rero bibaje amakuru akomeye cyane ndetse bakibaza n'ibintu bigiye bitandukanye, bakavuga se igihugu cy'u Burundi kiri kugana hehe? Ese ni habagiye kuba jenoside ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Ese iyo mipanga iri gutangwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi imeze bite? Ni amakuru yavuzwe n'umunyamakuru wahise utabwa muri yombi ngaha mu gihugu cy'u Burundi vuba na bwangu. Leta mvyeyi ibihakana yivuye inyuma ndetse ihakana ko nta mipanga iri gutangwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ku makuru tugenda turonka nuko mugabo iyo gahunda ihari kandi abenshi mugabo mu batara makuru bagiye bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bahamiriza ivy'aya makuru bavuga ko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hari gukomeza kugenda havugwa amakuru akomeye cyane yuko imipanga yo ikomeje kugenda itangwa mu buryo bw'ibanga. Ni amakuru turi gukomeza kugenda turonka ndetse tunegeranye tumenya neza ivy'aya makuru. Gusa icyamenyekanye nuko ivyo ngibyo biriho mugabo nubwo leta mvyeyi ikomeza kugenda ibihakana igafungwa n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye. Rigiteka rero yamaganye ibyi leta mvyeyi gukomeza guta muri yombi abanyamakuru bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi babaziza kuba batangaza amakuru akomeye cyane. Ni amakuru yamenyekanye aho umumenyesha makuru umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi yasize ku rubuga rwe rwa WhatsApp ruzwi nka WhatsApp amakuru akomeye cyane avuga yuko hamenyekanye amakuru yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari gutangwa imipanga n'imihoro bitazwi neza icyo byaba abigamije. Ni amakuru rero akomeye cyane akomeje kugenda avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa leta mvyeyi ikomeza kugenda yihanangiriza ivuga yuko nivyo ari uguharabika leta mvyeyi ndetse n'ubutegetsi buriho buyobowe na General Major Evaristo Ndayishimiye. Gusa ku makuru dufise yaturutse mu masoko yacu y'ibanga nuko mugabo ivyo mipanga biriho kandi biri gutangwa. Icyo tutari twamenye neza nicyo iyo mipanga igamije nubwo benshi bakomeje kugenda bahwikwisa amakuru agiye atandukanye. Gusa twebwe tubagezaho amakuru yizewe kandi amakuru tuzi neza ari nacyo twiyemeje. Munyemerere twihuse cyane twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho tugiye kurebera hamwe amakuru yiriwe avugwa ngaha mu migwano. Sake byakomeye cyane habaye irasana ryo ku mpande zombi ry'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Igisirikare cya leta FARDC murabizi ko mu Barundi bafitemo imigabane igiye itandukanye dore ko benshi batangiye kubyita imigabane muri iyi ntambara. Murabizi ko leta mvyeyi yohereje abasirikare mu buryo bw'amasezerano y'ibihugu byombi mu kujya kugwana n'umuhari wa M23. Biri kuvuga ko rero igisirikare cy'u Burundi ndetse gifatanyije na FARDC igisirikare cya Kongo byakozanyijeho n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Umumenyesha makuru wacu rero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yatubwiye ko habayeho irasana rya hato na hato hagati y'izi mande ebyiri zihanganye. Bikavugwa yuko rero
abayo irasana ndetse ku ruhande rw'u Burundi ubwo n'abasoda b'u Burundi umusoda umwe w'u Burundi wabiguyemo. Gusa ngo uyu munsi nta migwano myinshi yabaye nubwo abatari bakeya ndetse n'abakurikirana hafi iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari kuba haberamo amakuru akomeye cyane, bikavugwa yuko M23 ikomeje kwerekana imbaraga zikomeye ndetse no kwigarura ibice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe benshi bari kugaya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi cyane cyane mu bakongomani, bakavuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bunaniwe ndetse bwananiwe gutsinda intambara. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yiyamamarizaga Bukavu ari gushaka manda ye ya kabiri, yasezeranyije abaturage ndetse n'abene gihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuba azahita yirukana vuba na bwangu ikiguzi cyose byasaba akirukana umuhari wa M23, ariko nk'uko yabibasezeranyije ivyo ntibyakunze. Mugabo byagaragaye nko kuba ari kwirarira ku baturage. Abaturage batari bake ndetse n'abakongomani bagiye batandukanye batangiye gusaba Antoine Felix Tshisekedi ibintu bikomeye cyane, bamusaba yuko yagira uruhare rukomeye cyane mu kugarura umutekano ndetse no gutanga ituze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bagasaba yuko rero niba intambara yaramunaniye no kuba yatsinda uyu mari wa M23, bakavuga yuko ngo niba imbaraga nkeya ziwe zikomeje kwiganza bigatuma rero abaturage bakomeza kugenda babitakarizamo ubuzima, byarutwa akicara ku meza amwe n'umutwe wa M23. Bakavuga yuko rero bakomeje kugenda bohereza ubusabe, ari byo biri kugenda bitrendinga ngaha muri Kinshasa. Bikavugwa yuko ubutumwa bugiye buri koherezwa n'abakongomani bagiye bakomakomeye, haba abari mu gihugu ndetse n'abari muri Canada. Bakongomani bari gusaba Antoine Felix Tshisekedi. Mu yandi makuru bikavugwa yuko ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari gutegurwa imyimenyerezo ikomeye cyane mugabo bifatanyije n'imyigaragambyo. Ngo imyimenyerezo ikomeye igiye guhabwa urubyiruko rushasha ngo rwo kuba rwakongerwa mu gisirikare ca FARDC ngo mu kugira barebe ko bakwirukana uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi byatangajwe na Christian Chiwewe wahagarariye ibikorwa bya gisirikare biri kuba ahangaha muri iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru dukomeje kugenda dukurura mugabo, n'amakuru ari kugenda atugeraho gatanu kuri gatanu, ari nako turakomeza gukurikirana ivy'iyi myimenyerezo ndetse n'urubyiruko. Gusa Christian Chiwewe nubwo atatangaje byinshi kuri iyi nkuru, amakuru atugeraho nuko bakiri kwangaja ndetse bari gushaka urubyiruko rujoininga FARDC. Andi makuru akavuga yuko hari abaturage bakeneye gukora imyigaragambyo hariya i Kinshasa basaba Antoine Felix Tshisekedi kuba yahagarika imigwano ndetse n'intambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch, umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi, umaze kugaragaza imibare myinshi cyane y'abaturage ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze kugwa muri iyi migwano. Bakavuga yuko rero igihe kigeze cyo kuba bahagarika iyi migwano, kandi bigizwemo n'umukuru w'igihugu, bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu kuba yahagarika iyi migwano iri kuba yakangiza byinshi ibikorwa remezo, abaturage guhohoterwa, gufatwa ku ngufu n'imitwe yitwaje intwaro, harimo imitwe ya Wazalendo ndetse na FDL ikomeje kugaragaza discipline nke ya mugabo, nk'uko abamenyesha amakuru bagiye batandukanye ndetse n'amaradiyo agiye atandukanye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka France 24 biri kugenda abibitangaza. Biri kuvuga ko Wazalendo ikomeje kwivanga mu mico mibi ifatanyije na FDL yo gufata abagore ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa bibi byo kwambura abaturage cyane cyane abiganjemo mu bwoko bw'abatutsi. Bikavuga
yuko abatutsi bakomeje kubangamirwa ngaha mu gihugu ca Kongo ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange iya Kongo bigizwemo uruhare na leta ya Kinshasa iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Munyemerere aya makuru tugaruke ngaha ku mibanire y'ibi bihugu byombi hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru amajije kumenyekana neza yuko leta mvyeyi iri gukora inama ikomeye cyane idateganya kuba yafungura iyi mipaka yafunzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi uhuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yaheze nibwo hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko leta mvyeyi yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukomeza gufunga umupaka ndetse n'igitekerezo kiriho cyo kuba bafungura uyu mupaka uhuza ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mugabo mwakoze kubana natwe kumviriza aya makuru yaragezweho, tunabashishikariza gukomeza gukurikirana amakuru yacu, turakomeza kugenda tubageza amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.